Ndabaramukije mwe mwese mukumurangurikirana aho muri hose kwa kundi nyene handi 5 to 5 ndiza kumusha komeze neza kwa kundi nyene reka shimire nyuma ya kamera Domase no kadufashirwa ngo amasaha amaze kudushika ameze neza nanje nishimire kwa nageze ku mwega ngo ndabaye ibintu bimeze neza shimire umutumire wanje naho ntaramwakira kuko nizeye ko nashaka ko ameze neza kwa kundi nyene niza ko biza kugenda neza mwakino kiganiro turafite subscribe shaka subscribe cyangwa s'abonner va naho shaka kwa ururimi rwawe cyangwa se uruwe rwawe ururimi shaka kuba rurimwo biza kugenda neza nizeye ko tuza kubana ibihe vyiza mwakino kiganiro urashaka gutera commentaire urashaka gupartager kino kiganiro ngo nabandi bacakibona shaka ko kibona turi kumwe na kamera n'umusaza ni Business Burundi umwe mu artiste b'igihugu cyacu Burundi shaka kubana nta mwakira mbe kumbanda ikamanze ndamuikaze na karibu kugira ngo kino kiganiro kiza kugenda neza ndagwa ikaze mutaho. Merci beaucoup. Nizera ko umeze neza. Fresh sana bro. Icyurambere cyo ko dukora ikiganiro nizera ko ushaka kumeze neza kandi ubwiye kandi kwinombora cyane. Ya meze neza cyane. Ushaka kumfasha ukora musaye ko yakurikirana kino kiganiro niba tabaramukije cyane gose. Ya meze neza. Fresh sana. Tugutoye kibiriraho usa n'urutsi ingendeshwa byagenze neza nizera ko mwatwihanganuka mu cyo kubana natwe ku makino kiganiro kandi nta kibazo byabaye ngombwa ko nyene tubitaba kugira dukore. Tubashimire ubwira kandi. Ya. Merci. Turiko tuganira nande nibaza ko benshi bashobora kuba bakuzi abandi benshi bakumenyereye mu biganiro bitandukanye mu ma performance atandukanye ndetse no mu bitaramo bitandukanye benshi bakuzi barakumenyereye kubatanzi nitwa Ndayikengurutse Emmanuel iryo niryo zina ry'abavyeyi zina ry'umuziki ni Business Best Rapper Rap Commando niryo zina banyita oya sinoweza kuyita Rap Commando man ujya n'uwundi mugabo ni rya Bface jewe nitwa Business Best Rapper nize kumeze neza kandi ndashima Imana ariko Business nyuma ko tuzi ko ufite amazina abavyeyi bakwise Business nagiye ryavuye he Business bo nije nagiyise Serona n'umugabo w'umuziki ego kuri jewe Business insiguro umuntu akora ivyazi do carrière man ari mu kazi bien sûr ubundi ko tuzi ko hari abantu benshi bakora ibintu babisunitswemo no kugira ngo bashaka kuba bari muri famille birimo ubundi wowe ukora ikintu uzi ukora ikintu do carrière ni ibintu wiyumvisemo tashaka gutahura nyimba cyo tubona kero kiganiro buryo umuziki wawinje mu bigenze gute bo jewe novuga ko nawinjiyemwo 2019 aho none ari mpejeje amashure kuvuga bwa mbere avanari umudancer ko naranka kubifatikanya kuririmba n'amashure maze kumara kurangiza amashure naciye ntangura kuririmba kuko navyumvamo kandi nari nsanze mfise tarakameme nico gihe nubwo ntabitanguye nyuma yo kumara amashure suvuga ngo nta tara nari mfise oya natahuye ko kubifatikanya n'amashure ari kibazo maze kuyamara rero naciye ntangura kuririmba cyane munyu murado ku muziki urabandanye ko cyo muziki nyuma ko tuzi ko hari ndi mu mwinshi umaze ko warasohoye kandi zakunzwe hano mu gice cyacu Burundi byaciye bigenda gute kugira ngo wumve ko cubana kino gikorwa canke byagenze gute nta ntege byaguciye canke turashaka kumenya ngende bacubana kino gikorwa kandi gucika intege rimwe na rimwe birabamo sero ni kubura uburyo bwo gukora ivyo uba wifuza gushikako bivanye n'amafaranga menshi usanga bisaba ugasanga birabaye mwinzitizi canke ingorane yo kuyaronka ubundi vraiment kubera taraba ari gwawe ntawo vuga ngo arahagaritse tara uburyo bubikunze urakora butanabikunze ntibisigura ko uvuye muri game uraguma ufise nyene iyo bidi ukakora ama travail urindiriye ko ejo bishobora kugenda neza hama ukinjira studio ugakora twibane kino kiganiro nakubwiye ko kuri micro ushaka kuri kumwe na Mr. Go Burundi niba joga amaze mu performing kwa kundi nyene 5 to 5 ndakwinginga unyishire kwa kino kibazo ushaka kuba wubatse cyane nimba tari banze ndubatse rega bari tise bese turazi ko batubaka babwiye wana je nagize mariage dorindaki warakurikiye ntuze ya nambe ya ninde Akes Don basha je naranamutanze kuko je nagize mariage décembre muri 2020 mwaka n'amezi uraheza nubatse seho kushaka kufise nyawo n'ikibondo sinzi ndamufise hari abantu bishobora nka mugarize Imana bikoze ubona ushobora kubifisa alhamdulillah Imana yarabikoze nubo mu baririmbyi bigaragara ko bafise performance ndende hano mu gice cyacu Burundi kandi afise amakorabo menshi n'abandi baririmbyi batandukanye
Nyuma ko tuza kuri sije nyayo igitaramo cabaye kuri Neva Vista ku munsi wa Eid munsi mukuru wa Mizirima wabaye mu minsi heze ariko ngira ngo Nyamata zakabuze tuje kuba tubigarukako cyo kubana make kiganiro tuba tukubaze gatoya cyane kujanye n'indimbo yawe ushobora kuba warakoze Odeta ino ndirimbo n'indimbo yakoze ku mutima abantu benshi batandukanye sinvuze kandi indirimbo ushobora kuba iri ku mwanya ariko n'indirimbo yakurikiwe n'izindi ndirimbo nyinshi ziwawe ariko n'indirimbo bigaragaza ko ushobora kuba yakunzwe cyane n'abantu benshi batandukanye bigatuma abantu benshi mushobora kuba mukorana amakarabu canke ukagirana confiance n'abandi bantu batandukanye ku byo ndirimbo ufashe usigurira igituma ushobora kuba urimba ino ndirimbo Business nukuvuga nyene ni hahandi nyene uri muri artiste urashaka gufata intego yiwawe hiyo ndirimbo mbere byenavana nayise Anita mugabo ngiye kwinjiza amajwi mu producteur arambwira ati ne wayoririmba Anita bamuririmbiye ari benshi nimba atari banga wayikoreye kwandi nayikoreye yari studio ya John Melodica yitwa B-Record ya mugabo yagiye ica mu studio atandukanye nibuka ko no kwa Kori yarahaciyeyo ari ivyo bayihinyanyuyeko eko niho yagiye ikorerwa aho nyene hatandukanye hama ndayandika nteje kuyandika mugabo harabaye akantu ko guhindura izina umva bwa mbere yitwa nanditse Anita mugabo ati Anita nico ukunda ko Anita imaze gukora abantu benshi kora Odeta mvuga Odeta ariko nitwabana ya makeno kiganiro tukaja ku bintu vyabaye kuri Neva waradukomye mu mutwe mani jenda kaze mani je nuriye stage ufasha tukabika ukantu tozo kubandanya byace bigenda gutereye kugira ngo bivire kuca ukora iyo ndirimbo kuko utavugire utisindi zina canke ugire barine bande ko tuzika abandi bari benshi nabo ngira bazoshikirwa canke usanga barashikiriwe kuko inyuma ya Odeta ndafise Nina ndafise Josephine ariko abantu benshi naguciriyemo baravuze ko iyo ndirimbo ushobora kubangira ngo wayikoreye umugore wa Edison ndayahose nyimba bitaza gutera uruhagarara imbere y'abandi bantu oya nabwo narinzi ko play yiwe sinarinzi kakundanye n'uwo bita Odeta aho yabitomboreyemo nuko ngira bajya bakijijwe nyene batemera profane ubundi mba naramucoresheje man kubera ko waramukoreye umuti man ijya ndirimbo irimwe umutoma reka ubundi bw'abantu benshi bazi ko iyo ndirimbo wayikoreye mu Kaidisi Odeta oya bareke kubesha kuko jewe iyi ndirimbo nayikoze diso tutaranamenya nangwa abumujama tuvuge none ko wayikoze kumvuza ko rufite umugenzi wawe yitwa Odeta cyane njya no man twege inspiration kwigufashe ni kubikora man Odeta ntawo baho ntigeze abaho nga muri rusangi mu kuya amahoro cufata ko waririmbiye ba Odeta bose man cyane muri make inspiration yabaye muri wewe bitavuye ko ushobora kuba ufite umugenzi wawe yitwa Odeta bitavuye ko warimbiye mu Kaidisi Jensire nuko byagenze man yego ariko amatwa no Josephine ni madame ndafite indirimbo yitwa Josephine ijya rero ijya ni reality vraiment ni madame nayiririmbye kuri mariage niyo namuririmbi ijya la reality vraiment ubundi ushobora kuba uri mu artiste batandukanye hano mu gice cyacu Burundi bashobora kwemera abadamu babo ndabakome mu mutwe mani ndagombe ndakubwira utemera umudamu wawe hajya rero biba bigoye ayere nibi dukora vomye bamwe bashobora kubintumbero yabo ariko hari amateka nayo akurikirana umuntu hari abatiste benshi iyo tugeze kuramba mu gice cyacu Burundi kwemera abadamu babo kiba cyane kigoye ndabizi barabizi kandi ndabivuga ndabizi kwa business suko kwe amna tuvuganye na Alvin Smith jewe novuga ko umwe wese mu byatahura mu sero n'imico yiwe arashobora kubifata uko abibona jewe sinovuga ngo ufate nka naka sinzi uko tuhuriza kuri vyikora ashobora kwemera ko wubatse mugariho nibitagenda neza shaka umbwira akantu kamwe business imico y'igihugu cyacu Burundi mu muziki uri kuyibona gute nko muririmbyi mugenzi wabo umuziki wacu novuga ko urabibona nawe uretse ko ubu turiko turabaye vori buke nubu hari bitaragenda neza nkuko tuvyifuza ko sino urabona ko abasutena umuziki wacu biracari hasi ni bake baratahura ko umuziki ari business kandi ishobora no kwinjiza amafaranga menshi gusumba n'ibindi bikorwa wero uvuga ko ikitagenda neza no kutaronka soutenance no rega benshi ne barawuha agaciro umuziki wacu nico gituma nyene sanga bitugora none nko mu bindi bihugu je no guhakaroro nyamba ukurikirana cyane ingene bikorwa
hariho abajeje kurondera impano abajeje kurondera zitanazwi imana na ruguru bakava mu miji bakagenda bakabarondera mu misozi nkakeza net ikavuga ati twe tugiye kurondera impano ziri mu gihugu mugabo bajya babarondera nabo bisigura ko nyamba bari leta ibashiramwe imitahe cyo gisata kiba kizwe kigomba kurondera impano mugaje sindibaza ko ngaha mu Burundi bihari urumva ni hatari burya batuzi ntibabaribo aha mu Burundi hari impano nyinshi man kandi abatubona kumenga baraperforminga gusoma abandi sio bazibizi sinagukomye ntiwambonye warunzi wewe man cyaratoye umurongo hatari ariko uretse mu bantu ushobora kuba bose tena umuziki w'u Burundi abarivye nabwo ubwanyu namwe mubanye gute bo toya niba byukora atari banga abaririmbyi ko dusanze tubanye hagati yacu nabo badahuza bo bapfinzara bafinzara none woca gute kandi atawuraje kananje atawondaje ubundi muziki ntuhera bo muri make je novuga ko nuwo bamaze gutera intambwe ntarashika kuko akarorero ca turabira ku bindi bihugu buryo uri kuraraba sero n'aba artiste bo mu bindi bihugu nyene bababayeho ntawe caza kwitera amashurwa ngo ngaha mu Burundi ngo yobagara kuri bagenzi we ngo kubera vyatoye umurongo wa samples no aho tugejeje kuraba abarimvyi benshi b'abarundi hari abarimvyi bakiri hasi bataragera kure cyane mugabe impano yabo usanga isumba y'abarimvyi bamaze kuba boshika kure tuvuge ko bashitse kure kumvuze ko promo zabo zashitse habona tuvuge ko bashitse kure kumvuze ko bafashijwe n'abantu bakuru cyane nanje n'ubu ndakubwire nsuka mw'amanota uraye ko naca nduga mu munota mu misegonda mu asha ndakurahiye Big Fizzo nasaba kuvuga oya je simvuze ngo nasubira kuvuga araguma ko ivyiwiwe kandi nanje ivyiwanje hari habo biza gushikira bikabakoma man wewe bagutemwe ivyunguka bana je ndazi ko vision mbafise ngaha ni gikorwa kimwe ndazi ndamenyekana ufasha twibaneze kiri kiganiro dusimbere ku byabaye kuri Neva Vista ku munsi wa kabiri uheruka mu giteramo c'abamizirima mu gufatikanya na bene data mu gitamo cabereye kuri Neva Vista c'abamizirima ni giteramo caguhujije n'umurimbi Bface on the floor kuri Neva Vista mbego cyo tubana kino kiganiro uza wimva gute iyo uko urarimbana n'umurimbyi ubona ko simvuga ngo ashobora gusumbya performance mugabo umurimbyi ubona ko kera hawe yarafisha gusumbisha bo ntubara kinsumbice gukorana ni bon ni sawa kuri jewe ndashima nego ko bo jewe ari ibintu nkunda kuza ndavuga just umaze kwitwa umu artiste ubu ufise tara kandi urafise ibyo baba baramaze gupresenta siritu inyuma abantu bakabimenya mani muri kijya gihe je simba numva ko ari ibintu byahatari duhuriye kuri stage naho yoba Diamond byahatari kuko araza guperforming ibyiwe nanje ndakora ibyiwanje kandi je ndaza kuronka biwanje banshigikiye none muri ico gihe Bface arakora yakoze ibyiwe nanje nakoze ibyiwanje kandi muri kijya gihe je nibaza ko performance yiwanje atari banga mwarabibonye nyene byagenze tosha kumenya wavyakiriye gute mbego tuzi ko umaze kuja kuri stage tugeje kuraba je neho nandi makino gitaramo harageze igihe aba imisi bose bashobora kuja imbere bagakora mugabo ko tubona kumenga performance y'abantu bari mu giteramo ntimeze neza cyane niba ko bavyibona donc ntibari ko baranezerwa nkuko twatiza kuba twabibona aho tumaze kubona ko bis amaje kuri ayoja kuri stage ibintu bigahinduka ibintu vyakiriye gute mbego tuzi ko abantu bari kwadukurikirana bona kumenga baryoheye kubera ko bis ashobora kuba agiye kuri stage man James strategy ndabikoramo strategy ko jewe nta public nimwe yonanira kuganiriza James uko ndabikora kujyanye no ayibonye ni kujyanye bose business Burundi biz nawo abahoze je nuriye ndamengene mpindura strategy abandi bose bagiye kuri stage je nshobora kuvuga mvuga ko bashobora ko bakugendeyeko nako niwe wavyuye stage kawaida man je urabona nyambo maze kubona ubuhinga ashira mu byo kuririmba jewe indirimbo yiwanje ukuntu nandika shobora kugutora aho nyene tukaririmbana nuvuga amaze kuririmbana nawe mu gihe indirimbo atayubuze none mudu ntibibonetse ndaja muri mood abafana bakaja muri mood ibintu bigaca bigenda fresh cyane ariko nibaza ko kiya giteramo caguhuje n'abantu benshi sana niba atari banga byukuri ntihabuze abari mushobora kuba muri ko mutegura ikindi gikorwa kubw'iyi gitaramo cabaye kuri Neva Vista bariho nararose abajournaliste ndaronka abaririmbyi nabo nibaza ko ariho nakuronke je ni wandonke ayere nivyo umuziki hariho amakorabo naronse y'abantu nanipfuza jewe
nanipfuza ko twokorana mugabo mena nabonye biza kuri jewe nk'indoto mugabo bo ndabishimira Imana n'ubu vuba ndazi muzomenya vyinshi. Warose korabo yande izoba ryari nyibata y'ibanga? Oya sinobivuga kuri kamera bitaraja mu ngiro uko ndavyipfuza. Urazi bavuga ngo nubu uri ku munwa burakoroka mani ya mugabo gusa mu byo mfise mu masezerano hariho umuririmbyi akomeye nubaha tugiye gukorana. Ya turavye nabi Bizz ashobora kurimbana na Diamond kuva mu gihugu cy'u Rwanda nako cha Tanzania. No numuririmbyi akomeye wo ngaha nyene iwacu mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Abakomeye ni benshi agiye kubakoma. Nagushimira cyane Bizz. Ya twagiranye ibihe vyiza kuri Neva Vista, nibaza ko no makino kigano cyo kugirana ibihe vyiza cyane cyane. Umwana mwiza aciye bugufi kandi afise performance ndende. Ya ariko tugutahure mu gihugu iki canke mu ntara yihe ushobora kuba wavukiyemo? Bo intara navukiyemo ni intara nziza Karusi muri commune Gihogazi. Ya niho mvuka niho mavukiro yanje. Ushobora kuba uri mu bantu baserukira intara yanyu? Bo ndavyibaza kubera ko muri Karusi nta ba artiste benshi bakunda kuvayo. Murabivuze nyamba mubona ari byo nyene bikwiriye nisi. Ya mu tumaze kuganira canke mu tukunda kuganira nabo nibaza ko nta ba artiste benshi bakunda kuva muri ntara ya Karusi. Ndafise abo nubaha man. Ndafise abo nubaha ndabavize ko rwavuga yuko noba nsumbaye ni John Melodica. Oya ni John Melodica twayisanganiro wadura muzi. Ya uramuzi wo bita Berenice Dobere uramuzi yasohotse igihugu. Urazi wo bita Momo Melody abo bose n'abanyakaruzi man. Ya gusohoka igihugu canke performance y'umuntu si umuntu ayibonako. Ubundi performance y'umuntu ibonwa n'abantu bari mu gitaramo. Ya kuba ko nyimba ugiye guperforminga wewe vyo ntuza kubibona performance yawe nicinza kubibona kwa ko ndi mu gitaramo. Rero ntushuvuga ngo ba John ngo niho bango ba performinga ngo kunsumvya wewe vyo nitwe tubibona. Merci. Nyamba ariko mubibona ni vyiza cyane. Impamvu tuvuga ko ushaka uri mu artiste ba mbere mu gihugu nako mu hano mu ntara ya Karusi bashobora kuba baperforminga cyane gusumba abandi. Umva ko ufite n'ibitamo vyinshi mu mwaka. Bana je kweri nanje ndiyemera ko ndabikora neza kuri stage kabisa ntabwo. Ariko dukuye inkuru urabona ibintu wakoze kuri Neva Vista. Man je nibaza ko ajya nawe ugiye hanze ashuvuga ati ni business. Amna siko ndabikora tu. Ndakora hama bo ndosi inshuti nkashima ivyo hama. Bo nkatanyoye sana. Ubundi na Bface yaravuze ati uno mwana tumutahure gute? Ni hatari. Haya mu modoka yagiye aragira uko. Ni hatari ivyo navyo nomenya kuko sinashimye kubonana nawe kuko nimejeje akazi narajyano ndapoza ndaraba abandi gene bariko barakora. Nibaza ko Bface twabonanye muri conference de Prince. Kiyago ciwe nanje carabaye kandi nubu turayaga kuri telefone ariko show imaze guhera nta kubonana ngo tuyage vyabayemo. Nibaza ko twe twari ku makamera cyane twari mu bundi buhinga niko twashoboye gutahura ngire igitaramo cyo kiragenda. Kandi nibaza ko cagenze neza. Bien sûr. Abantu baracitabiriye gusumba ngira ngo mu bindi bitaramo bitandukanye. Tuvuye ko kushobora igitaramo ca mbere ushobora kubukoze kibonyemo performance cyane gusumba ibindi. Oya je nagiye nkora ibitandukanye nibuka ko sinovuga ngo ni concert ya mbere nabaye participer. Oya amaze guparticipa mu concert atandukanye nibuka ko hariho concert nigeze gukorana na Mutima Comedie. Ndayibuka. Nawe narabikoze neza. Hariho n'izindi zitandukanye nagiye nkora mu ntara zitandukanye kuko nanje niyo ngiye gukora show iyo mva bakajagari. Man ndafise abantu jewe man. Umva ni ambutiyaje y'abantu iwacu tuduzi iyo mva na wewe ndazi nahoza nande twoduga kabisa toraba. Tuzi ko artiste benshi bashobora kuba mu ntara ya Kayanza. Kuko bavuga ba Rinoji ba Bface on the floor ba Diwa n'abandi bashobora kuba mu ntara ya Kayanza. Ariko mu ntara ya Karusi tuzi Bizz Burundi niyo muntu ushobora kuvuga ko afise performance ndende mu iyo ntara. Byinshi nashimye nyamba ariko mubibona ni sawa. Siko tubibona niko biri. Ariko biri bon. Jewe nanje ubwanje ndiyemera ku byo nkora man. Oya sino kuyemera gusa urabishoboye uri mu views. Merci. De carrière. Merci beaucoup. Nagushimire cyane Bizz. Murakoze cyane. Nibaza ko aho twashaka tukirangiriza hijyano dusaba kirangiza. Haina shida nashukuru sana. Nibaza ko undi munsi ushobora gutuma ko bizogenda neza. Nzobitaba nta kibazo.
reka rero mu kurangiza kino kiganiro nshimire abari kubakurikirana Action Sound, abari kubakurikirana Mr Goro kuri micro, abari kubakurikirana kino kiganiro. Twagiranye ibihe vyiza na Bisi Burundi, twabanye muri Cofa de Presse kuri Neva Vista, ushobora kubana muri performance kuri Neva Vista kandi igitamo cyamuhuje ari kumwe na none muri Ndi Beef on the floor n'abandi batandukanye, ndavuga Muco Light ndetse n'abandi batandukanye hano mu gitaramo cya Neva Vista. Ndagushimira ngiye ko ndangiza kino kiganiro business. Murakoze cyane. Mufasha usezera abatwara kumwe mu kino kiganiro. Na peace. Bizogenda neza ubukurikira. Ndagushimire ushenda subscribe ushonde sabone cyangwa ibivana n'ururimi channel ushaka kuburimo. Shimire Domas no nyuma kamera byagenze neza. Bakunda kuvuga ngo impano y'umuntu igaragara kuri tero. Ariko ashaka kuvusana gitari ntwarushe umwanya kugira ngo adushishirize ariko kugira ngo prochaine fois bizogenda neza. Shimire uri kurankurikirana kuri micro, shimire Domas nyuma ya kamera, nishimire naje Mr Go Burundi, shimire Business Burundi, twabanye ibihe vyiza. Ku munsi nk'uyu tuzogora ko turi kumwe namwe mu makino kiganiro nawe butaha.